ku bipimo bidashika n'imetero imwe. Mbega yemwe coronavirus, ewe coronavirus uri umwasi w'iterambere. Mbega yemwe hoho muba muzi ibimenyetso by'ico kiza coronavirus? Ndabahaye mwiriwe mwantore, ndabahaye mwiriwe nongera ndabasaba n'akanya ngo muntize umwanya tuyage ku bijanye n'ikiza coronavirus, ikiza ruhonyanganda gihangayikishije ndetse giteye n'ubwoba isi yose. Coronavirus ni ikiza ruhonyanganda kiriko kiratikiza inganda mu bihugu nka byose bigize isi yacu, tutibagiye ko no mu gihugu cacu c'Uburundi cyamaze kuhashika. Mbega yemwe ico kiza coronavirus vyokunda ko tucikingira? Ego cyane nimuze tucikingire mu kwirinda kuramukanya dukoranye mu ntoke. Nimuze twirinde kuhoberana. Twirinde kwasamura canke gukorora tudasamuriye canke dukorere mu bupfunyiro bw'inkokora zacu. Nimuze twirinde kuyaga twegeranye ku bipimo bidashika n'imetero imwe. Mbega yemwe coronavirus, ewe coronavirus uri umwasi w'iterambere. Mbega yemwe hoho muba muzi ibimenyetso by'ico kiza coronavirus? Ibimenyetso vya coronavirus ni ukugira inkorora itagira igikororwa, tutibagiye kubabara mu mihogo, kwasamura no kugira ubushuhe, kugira ubuhataco bwavuye ko tutibagiye no guhema udashikana. Wibonye ko ivyo bimenyetso nyaragase uhamagare ku nimero itari 117 canke witura abaganga babinonosoye baguha insiguro zikwiye. Ivyo byose bitwabikora tuzoba turiko turikingira ico kiza coronavirus, novuga ko kidufukamye mu nda kwisi yose mw'abantu mwe. Ico kiza coronavirus cirirwa kirabica bigacika mu gutikiza inganda. Ukuvuga mbeshi siko kuyamana ndaciye ku mayange ndabasaba mwese ngo muze duhagurukire rimwe dushidukane n'iyonka tuzitire tutanone guco kiza coronavirus ari umwasi w'iterambere mu kubahiriza impanuro duhabwa n'abajejwe amagara y'abantu. Mwiriwe ga mwantore. Amakuru bitagute umuntu Chanel muri Burning Torch ni health. Hanyuma ngira abatari bake bumvise iby'amazina, mbega mwiyumviriye gute kugira ngo mukore iyo sketch canke ako gakino bafatiye kuri coronavirus? Mwashatse kuvuga iki muri make? Ego murakoze cyane. Ikintu catumye tuyumvira novuga gukorera kuri kino kintu kijanye na coronavirus canke COVID-19 nuko tubona arico kintu novuga kigezweho kandi sinaciza kuba twaragikoreye ko suka ciza, ahubwo nuko ari ikintu kibi kandi giteye n'ubwoba. Twashatse gutanga message ku bantu batarabimenya, hari aho usanga batazi ibimenyetso byaco cyangwa ugasanga ntibazi ingene bocikingira. Twashatse rero gutanga iyo message. Hanyuma urabwira iki muri make? Ndahera ku mukuru wa Burning Torch kuko kugira ngo tumenye uwo ari we hajya ngo ninde. Umukuru wa Burning Torch ndavuga wakinye amazina COVID-19. Yego ni Chanel Muhimpundu. Nukuvuga ko kugira ngo tumenye Chanel Muhimpundu nuko umukuru wa Burning Torch yagize uruhara rudasanzwe kugira ngo tubamenye, sibyo none? Hanyuma uramubwira iki umukuru wa Burning Torch? Nukuri ndumushimira cyane, yarakoze cyane kugira ngo ashobore kutwunovga sinzi novga ko yirutse kugira ngo dushobore kugera kuri iyi ntambwe kugira dushobore kumenyekana. Kuko nkanje nk'akarorero natanguye ibintu byo kuvuga amazina nd'umwana muto niga mu mwaka wa gatandatu. Byaranshikiye na ego ubu kabugeze ubu niga mu wa mbere muri kaminuza, ariko urumva ko nabiheruka kera cyane. Ngira ngo murabona nyene ko sinkivyibuka. Ndumva ko n'ubuhinga buzobandanya bwana ingekana kuko urumva renda mushimiye cyane kuko yakoze ikintu ciza cyane. Kuko yatabi nawe atagira ico afashije ngira ngo iyi message ari kutugora kugira tuyishikiriza abantu. Right. Hanyuma si twebwe twenyene cyangwa si Burning Torch bonyene bakurikira ku Gasaka Web TV, hari n'abandi kwisi yose. Urababwira iki Muhimpundu? Ikintu nobabwira cyambere nobabwira ko bogerageza bakirinda ico kiza ca coronavirus kugira ngo murabona ko arico gihangayikishije abantu.
n'umwasi w'iterambere nk'uko nabivuze mu mazina na cyane cyane kuko ngira ngo murabona ko ibihugu bimwe bimwe biriko birasubira inyuma cyane mu iterambere rero no basaba ko bogerageza kubahiriza amategeko bahabwa n'abaganga abajijwe amagara y'abantu mu kwirinda ibintu byinshi badusaba cyane kubahiriza amategeko yabo kugira ngo dushobore kucirinda na cyane cyane ngira abakunzi ba Kugasaka Web TV mugenda muvyumva hirya no hino umushikiranganje w'amagara y'abantu ndetse n'abandi batandukanye bahimiriza kuza mukaraba n'isabune ndetse n'amazi meza aho rero hirya no hino tukaba tuzi ko muba muri ko murabikora Bukeneza Boniface Yufese nije muba muri kumwe nk'ibisanzwe nyene yari Muhimpundu Chanel wakoze cyane namwe murakoze twizera ko n'ugwaruka hirya no hino ku isi babandanya gukurikira ubuhinga mufise budasanzwe humbure hirya yejo canke no mu yindi misi muzokumva babarondera kubera mufise impano zidasanzwe mwisange rero muri Kugasaka Web TV ni yanyu dukorane hanyuma ibintu bigende neza cyane turavyizeye cyane ko byose bizogenda neza ahubwo ikintu nosaba ugwaruka kwijukira kuja mu makrebe atandukanye nka Krebe Burning Torch irigisha ibintu byinshi cyane ico utaruzura kimenya nuko rero twizera ko mugiye kukurikira n'ibindi bya Burning Torch kuko hari byinshi cyane nkuko mugenda murabibona na cyane cyane mu mpanuro batanga mu dukino batanga nako bakina ariko turimo n'inyigisho nkuko mwumvise mu kwirinda COVID-19 murumva ko arakarorero keza cyane ndavuga abajene mwese aho muherereye Burning Torch ngira nti peace